tumaze turamukanye. Iyo duhagaze ngaha tuba tubakumbuye. Oya sindababona maboko na yaduze turamukanye. Hari inyuma ndakeneye kubabona. Aya maboko akiri hejuru dushimira Imana yatwemereye kuba mu kibanza. Imana ishimwe cyane. Hari ingene abantu badaha agaciro umwanya Imana ibahaye. Iyo menye ko isaha uko kuranwa n'iyindi atacomba nakoze ariko ari Imana iba yakoze bintera kwishima. Warabonye benshi muri iyi ndwi baguhamagaye ko bagiye mu bitaro. Warabonye warumvise abitavye Imana. Imana ntiyabanga ariko kandi mvuge ko wewe uri ngaha kandi uri muzima, naho wowe ufise ibibazo bitandukanye n'imitwaro itandukanye, urafise impamvu yo kuvuga ngo Mana uri inkuru. Haleluya. Ndabibutse ikintu cya mbere gituma jewe mvuga ko Imana ari inkuru, nuko urupfu n'umuvumo vyari mu gikombe nategerezwa kunweramwo, ariko Kristo icyo gikombe arakinyaka, arakinywa, maze mbona kuba muzima. Haleluya. Haleluya. Ibindi vyose, ibingi kuje vyose naho vyoshira, ariko Kristo adashira, aba muri je, ama ivyizigiro vyo muri kazoza. Haleluya. Kubashitsi, nitwa Isaac Ntigacika, ndi umukozi w'Imana hano kandi ndi umwana w'Imana. Narakijijwe, hanyuma Imana intera iteka ryo kuba mu gikorwa cy'uburongozi bw'ishengero, kandi ndanezerewe ko n'Imana yabikoze. Haleluya. Amen. Hari ikigwa nigishije mu kwezi kwa 12 indwi zitatu. Abakeneye kukibona cyangwa kugikurikirana murashobora kwisanga kuri YouTube. Icyo kigwa kivuga ngo ibikorwa nivyo biserura urukundo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ibikorwa nivyo biserura urukundo. Imbere ya Noeli niho nigishije icyo kigwa, kandi kubera ko turi mu bihe bidasanzwe, aho duhimirizwa, aho tubwirwa gukora no gukorera Imana dukoresheje ivyo dufise. Imana yaduhaye, Imana yaguhaye, ndavuga ingufu, umwanya n'amafaranga, ivyo Imana niyo yabiduhaye, kandi ivyo mu gihe duhimirizwa kubikoresha igikorwa cy'Imana, ni ngombwa twibutswe amajambo adasanzwe nkaya, kumenya ko urukundo arigo ruserura, ibikorwa arivyo biserura urukundo. Hari ubwoko bw'inkundo twabonye bushika 5 muri ico kigwa, yamara bubiri muri bwo narabushimangiye ko cyane, aho urukundo rwa mbere turubona ari urw'Imana, ubwo nago ari urukundo rwitwa agape, urukundo rudasanzwe, urukundo rukorera, rwadukoreye atacyo turinze gusabwa. Abantu babi bari baraririye gupfa, bari baraririye kuja muri Gehinomu, yamara Imana iranka kubaheba. Ubucafu twari dufise, ivyaha byari twari dufise, igihano cyabyo cyari kuri twe, Yesu araza aradupfira atugira mu gishingo. Haleluya. Sitwa twamuhamagaye, ariko yarizanye kugira ngo aducunge. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iyo nibutse ko ari we yavuye mu ijuru, akambara umubiri, agaca bugufi, akagamburuka kugeza ku rufu rw'umusaraba, bintera gushima uyu mwami Yesu, kuko ntacyo wari gukora, ntacyo nari gukora,
ariko Kristo icyo nari gukora kandi ntari gushobora yaragikoze, kuko niwe wenyene yategezwa kubika imazi, niwe wenyene yatagira agasembwa. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Kandi Imana ibimazi by'intama n'ibindi byose naho byatanzwe igihe kirekire ntibyigeze bikuraho ibyaha, kuko hari kimazi cyatangwa rimwe mu mwaka cibukiriza ibyaha. Kandi icyo kimazi umuntu yagaruka ari umunyabyaha imbere y'Imana. Ariko uno munsi narizeye Kristo, igihe cyose ngarutse imbere y'Imana, Imana imbona kwa maraso ya Yesu, haleluya. Kandi uyo ngo n'umuherezi mukuru avyaga iburyo bw'Imana mu buryo bwa Melikisedeki. Imana ihabwa icyubahiro. Ubuherezi bwa Kristo ntibwari ubusanzwe. Muri kahise nta muntu yigeze kugira ibikorwa bibiri uretse Kristo. Umuherezi yashobora kuba umuherezi, ariko Kristo yari umwami kandi yari n'umuherezi. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo rukundo rw'Imana niko rwitwa agape. Urukundo rwa kabiri kandi navuze ko rugisibije n'urukundo rwitwa eros, urukundo mpanguhe, nipe nikupe, kama haunipi na mimi sikupe. Kandi twasanze ko no mu bubatse ubwo rukundo rushobora gukora, kandi n'ubu abari ngaha bashobora kuba banarukoresha. Umugore ataronse igitenge, ibindi byose umugabo ntusubira kuvuga. Ataronse ivyo yagusavye kandi ngo abironke ku gihe, ucumenya ko uyo munsi utaza koga kiretse ugiye kuyivomera. Urukundo rwitwa eros. Imana itubabarire cyane. N'abagabo nuko iyo hari icyo yagusavye, iyo cyakubwiye ngo ukore ntugikore, umenya ko uyo munsi nta kivugwa. Nimba hari icyo yakwemereye akubaza ngo icyo nagusavye, icyo nakubwiye gukora wagikoze, ntacyo nakoze, nawe uno munsi haupati. Imana itubabarire cyane. Urufatiro rero nugo nyene ibikorwa nivyo biserura urukundo. Iri jambo guserurwa cyangwa guserura ni jambo rigaragaza cyangwa riboneka uvuze urukundo. Nabo ndabwiye ngo uvuze urukundo, umuntu akakubwira ngo urukundo, agaca kubaza ngo rusagute, rubahe, rutahahe, kwinjirahe. Wo mwinyisho umuntu akubwiye ngo urukundo, agaca akubwira ngo rusagute, wo muhinyisho nta nyishu woronka umuha. Yamara uru rukundo rutagira ibara, umuntu atovuga ngo rutahajya cyangwa rusagukya. Ibikorwa bica biruserura bikagwerekana ati nguru rukundo. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ibikorwa bica biruserura bigaca bigwerekana ati gwa rukundo nguru. Muri ibyo yavuze ngo gwa rukundo rwiwe, ya maraso yiwe, bwa buntu, haleluya. Icyete cya mbere Yohana yanditse igice cya 4 umurongo w'9 havuga ngo iki nicyo cyaseruye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshwe nawe, duheshwe ubugingo nawe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yivuga ngo iradukunda, ikabivuga gusa, twari kuyibaza tugo rukundo n'uruhe, rusagute, turubona gute cyangwa tugwerekana gute. Yamara ngo icyaruseruye umwana wayo w'ikinege yavuye mu ijuru, yambara ishusho y'umuntu, aza mu isi kugira ngo muri we jewe nawe ducika abana b'Imana.
muri we jewe nawe turonke ubuzima bw'Imana, muri we jewe nawe ducike abaraganwa na Kristo mu by'ubwami bw'Imana. Haleluya. Asigomba kuwateba kuko twese turabizi, nawe urabizi ko Kristo yaraje aracokorwa, arakengerwa, aratukwa, aravumwa amata yageze ku musaraba, arashikugwa ubwanwa, arakubitwa, arashinyagurirwa, ariko kubera ko hari urukundo rudasanzwe, urukundo rukomeye rwari rumuzanye, ubwo yari ngombwa ngo aruseruje igikorwa cyo gufa ku musaraba, aremera, arihangana, aremera, aravumwa amate, aratukwa, arababazwa, gushika urukundo rwiwe ruseruwe n'urupfu rwiwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Urukundo rwiwe ruseruwe n'igikorwa ciwe cyo ku musaraba. Ibintu byose byabaye kuri Kristo kwari ukugira ngo Yesu ateshwe, ananigwe, yamara gahunda yiwe, umugambi wiwe, kuko yadukunda, yarabandanije aremanga gushika ku rufugo ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Birababaje kandi birateye amarira, birababaje kandi birababaje cyane, aho ushobora gusanga uvuga ngo urakunda umuntu, aho ushobora gusanga ngo urakunda umuntu, yamara agakosa gatoya gusa ugaca umubwira ngo uzorinda upfa ntaguhari, uzorinda upfa ntagarutsi wawe, uzorinda upfa ntasuye kukuramutsa. Je muranumigwa, umuntu ararenganye ntiyakubonye, ararenganye gusa ntiyakubonye, urabona ingene yishima ngo kandi sinzopfa nsubiye kumuramutsa. Ntiyakubonye ariko ngo sinzosubira kumuramutsa nanjye, kandi ugafata ingingo kandi witwa ngo umukozi w'Imana cyangwa umukristo. Imana itubabarire cyane. Ariko Kristo suko abo yaremye n'amaboko yiwe barashikuye ubwanwa, barakubise. Uraza umuntu agukubita ufise ingufu, ari kiremwa ikibumbano, ariko Kristo kugira ngo aserure urukundo rwiwe mu bikorwa aremera kandi arashyitsa igikorwa cyo kuducungura. Mumfashe tumuha amashimwe cyane. Warakoze Yesu, warakoze. Urukundo rero samajambo, urukundo sindirimbo gusa, urukundo sugutazira, sugushira amaboko hejuru gusa. Turafise groupe ya Louange na Adoration ngaha, turafise umunsi wa gatanu wo kuza ngaha guhimbaza no gutazira. Urukundo niruherera muri ivyo gusa. Burya umuntu yohereza kuguhimbaza niba ari umugabo wawe, agaheza kuvuga ngo yongushe guri mwiza, guri gitangaza, ngo Imana yakuremye neza. Abagore nivyo bakunda. Mu bintu umugore akunda agomba kumubwira ko ari mwiza, ko ari gitangaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yamara ivyo bigarukiye muri ayo majambo gusa, aho gusa. Nagomba ndakubwire ngo ejo urashaka gusanga ariko arakubwira ngo wapi, ngo ni maneno tu, ngo acha kuniescroquer, ngo iyo ni bongo. Kubera iki? Ikamba mbili gusa z'ibihumbi 10, mbese zisigaze kwa 10 cyangwa 15, 13, 15,000. Amazameza abiri azigusaba. Samajambo rero, urukundo ni garama. Bwana Yesu asifiwe. Abagabo muri ngaha shibiganza hejuru, cyamaboko hejuru. Abagabo cyamaboko hejuru.
urukundo ni gharama. Bwira umutima wawe ngo urukundo ni gharama, sio maneno tu. Ngo umugabo wanje romantike, bigaira mukwa romantike gusa, agutambisha agukinisha, hapana, ni gharama. Haleluya, haleluya, ni gharama. Hari abagabo babizi babikora neza, ariko si amajambo gusa, ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dusome ahanyene mu cete cya mbere cya Yohana igice cya 3 umurongo wa 18. Ayo majambo arerekana ingene urukundo atari amajambo gusa, ariko urukundo ruserurirwa cyangwa rubonekera mu bikorwa cyangwa mu gikorwa ukora cyangwa mu gikorwa nkora. Nico gituma uriko uraraba urukundo, abantu bashaka kuvuga ko bakunda Imana, umuntu ashaka kuvuga ko akunda Imana, yamara iyo Mana uvuga gukunda bikagarukira mu majambo gusa, bikagarukira mu ndirimbo gusa, bikagarukira mu kuduza amaboko gusa, muri ya myanya uzinduka gusa, nagomba ndakubwire ngo aho uzoba uhushije cyane. Havuga ngo bana bato ntidukundane ku majambo canke ku rurimi, ariko dukundane mu byo dukora no mu kuri. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bana bato ntidukundane mu majambo gusa no ku rurimi, akarimi gasosa. Akarimi kazi kuririmba neza, guhimbaza no guhibongoza, gutazira no kuvuga. Hari abantu bazi kuvuga amajambo meza, mu guhimbaza Imana bakabikora neza, mu guhimbaza Imana, mu gutazira Imana, mu kuvuga ubukuru bwayo bakabikora neza cyane, yamara bigarukiye mu majambo gusa, nta kimazi bigira mu gikorwa cy'Imana kigaragara n'amaso. Ndasubiramo, nta kimazi bigira mu gikorwa cy'Imana kigaragara n'amaso. Abandi mwanga gukorera Imana mukoresheje amafaranga yanyu cyangwa ubutunzi bwanyu, mwitwaje ngo abapastori bakirogiye bose n'ababandi n'abayesiko, ariko muri bo muba muzi abarongozi bajya mu kigobe bose nta muesiko nta mubandi n'umwe arimo. Haleluya, haleluya. Tuzobahamagara tudatinya, atabwoba dufise, kuzana amafaranga yanyu, kuzana ibintu byanyu kugira ngo bikorere Imana. Ivyo nivyo biserura urukundo. Korale Himbaza yambaye imuzu, imyambaro mishasha, sizo muzu Yesu ashimwe cyane. Amen. Umuntu yakoze iki gikorwa, naho yoba ari umwe cyangwa ari babiri, yakoze nabi yakoze neza, ni ngombwa ngo dukore. Aha muri no mu burongozi warongoye hari ibintu byinshi bikenera amahera. Hari inyubako iri hajya ikeneye amahera. Uno munsi dutangarijwe miliyoni 70 kugira ngo duheze fazi ya mbere kubaka fondation ya rujya rusengero ruzotwara umuriyaridi ni miliyoni hafi 400. Wewe nuraza no guharura n'umusinumwe, wewe nuraza no kwikora akabido akadobo k'ubudogo n'umusinumwe, nta n'ibihumbi 10 uratanga. Sigura urwo rukundo ukunda Imana urwariko. Tuza turavugana ukuri, tuza turababesha. Sigura urwo rukundo ukunda Imana urwariko.
rusigure. Kandi ngani wombwira ko umwaka uraheze ngo warabuze amahera? Oya, singomba rero kubasiga inkore ku maso ngo ndabasige nkahumengo. Oya, ibyo dukoreye Imana, Bibiri ivuga ngo nivyo bizoduherekeza, niyo protocol yacu. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Umwaka urarangiye, umaze kugura ibirato bingahe, impuzu zingahe, umaze kuja gusohokana umugore kangahe, abana kangahe? Ngo siyapata. Hari umugabo yitwa siyapata ngaho, we tuzava tukwita siyapata. Mureke muze dukorera Imana. Basiyapata ndatuye ngo umunsi mupate mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Abantu mwama mwiyatura ko imivumo imikoshi imisi yose ngo ntacyo mfise. Ndatura ngo Imana ibugurura amaso, ibereke ivyo mufise n'ivyo mutunze mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo bivuge hariho muri koravuga ngo bivuge cyangwa ngo ntangorane. Ndabivuga ugasubira kwiyatura ko ngo siyapata. Harimo ijambo rivuga ngo agapata. Agapata nako nakantu gamatanya imbaho n'izindi. Basha uramatana n'ivyo, uzasiga wibaza ninde yandoze, ninde yavumye, ari wowe nyene wamye wiyatura ko siyapata. Umwaka uraheze, urateye isoni. Ndasubiramwo, urateye isoni. Ibikorwa nivyo bisera urukundo. Nimuvugire ngo amina. Abo turi kumwe. Ndabona turi kumwe. Ibikorwa nivyo biserura urukundo. Unaimba. Nta musi utazinduka ngaha. Ubu wa mbere mu ikorero rya mbere nyene. Ariko uguma wiyumvira ngo none cyane ukorera Imana gute? Hari abantu bari ngaha bafite amashantiye bariko barubaka. Umwaka urarangiye, umaze gutwara isima ingana guti wawe, ariko ngaho kurusengero n'imifuko 10 urazana. Ariko witwa siyapata. Imana itubabere cyane. Amen. Barandoze ikibanza nkoreramwo nta mukiriya yinjira, ndadandaza sinunguka, nguma mu ruhombo, abana baguma bagwara. Ibaze hageze gukorera Imana, uzava ngo akana kari kagwaye muri iyi ndu, kari kagwaye yego, nebyageze gute? Nakaguriye paracetamol zangahe, mbe nangahe n'igihumbi. None umwana wagure paracetamol z'igihumbi nisa kunane uci umwatura ko kugwa, ejo uzomwinjiza muri wakarede, bizogenda gute niba kusaba umuliyoni? Uzouronka na uzoronka. Urukundo rw'Imana rudukorera imisi yose niturubona. Tuguma mu vyacu gusa, uguma mu vyawe, ariko nagwe naguye ngo urukundo ruserurwa n'ibikorwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Urukundo ni garama. Ni nkuko kwizera, ibi tuvuga ukwizera Yesu umwami n'umukiza. Nta bupimo dufise kumenye ngo yarakijijwe yarizo umwami Yesu. Ariko inyifato, ingeso, ibikorwa vyiwe biravuga ngo urya muntu naho atagapimisho dufise n'umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu niwe yabivuze muri Matayo 7:20 ngo muzobamenyera kuvyo bamwe. Amen. Uzomumenya ko yari umukristo urabiye kuvyo yamye. Uzomumenya kwa nkunda kwa kundi Imana urabiye kukugana yitanga, kugana ndondera, kugana nyubaha, kugana tinyicaha, kugene agendana nanje. Uzobimenya. Imana irakuzi, ariko nagomba ndababazi.
Yakobo 2:10 avuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba kugize gute? None uvuze gukunda Imana mu majambo gusa, ayo majambo yawe azohinduka amatafari? Mwe muravyumva ivyo bintu? Amajambo azohinduka isima, amajambo azohinduka amazi, azohinduka oya leta pesa. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ego kweli. Mu buzima rero hari ibintu dukunda, mu buzima hari ibintu dukunda. Umuntu akunda ikintu kimwe mu buzima oya, umuntu akunda ikintu kimwe mu buzima oya, dukunda ibintu byinshi. Nikigaragaza ko dukunda ibintu byinshi, dufise impuzu nyinshi mu bubati bw'impuzu zacu, dufise ibirato byinshi, kandi ikirato tugiye kukigura ukigura kubera ugikunda, ugikunze. Yesu ashimwe cyane. Turakunda Imana kuko twakishijwe, turabana bayo, ariko kandi si Imana dukunda gusa. Mu buzima bwa misi yose hariho n'imigambi yacu nanye turayikunda. Abafise urugo, umugore wawe uramukunda, abana bawe urabakunda. Muri kino cyitwa gukunda, kuvuga gukunda ikintu, hari ijambo cyangwa hari ikintu Imana yamishuriye kivuga karenganyo. Turabantu turenganya, kandi kubera ko Imana ari umuhinga, itameze nk'abantu. Imana uyirenganije ntikwitwarira, inakungoja. Ntikwitwarira Imana uyirenganije. Ariko je undenganije cyanja ko opeje, nawe ndakurenganije ushaka ko opeje. Utankoreye ivyo wategezwa kunkorera, utashikije ko ivyo wategezwa kushikanako, twasezeranye twumvikanye ko birahinduka. Sinemera karenganyo, cyanja kwitwara mu gutungana. Uko ni ku buzima bwacu bumeze, ariko Imana turayirenganya igaceceka. Ivyayo tukayibima igahora. Ati Imana tuyirenganya gute? Ati mbega wowe uri kuravuga hoho nturenganya Imana? Navuze ngo turarenganya Imana. Imana tuwabaye cyane. Turavyumva kumwe. None nk'ubu nasize 50 vyirasi akarorero muhira, nkaba nazanye ishikanwa ry'ibihumbi 10. Nimemtendea haki Mungu? Turi kumwe. Ibi ni ibintu gusa bito mvuze byo bunyene biheje kuba. Usohokanye umufiance wawe akubwiye ngo uno munsi uransohokana eroje, ikiro kibenze ni 30, ifana ni 20, sivyo none? Make muvawe muriye, kandi hari bafite gahunda uno munsi ko baza gusohoka. Uno munsi nkivuga ibi, hari ukiyavuga ati rero sheri wangu atanitoa, uraza kuja kujya 50,000, ariko mu rusengero ngaha wazanye inoti ya 500. Urarenganya Imana ntuyirenganya. Sina. Sasa ayo gahunda ya 50,000 kujya ku mugoroba hajya mu Kamenge kuri 11. Iyo 50,000 kandi niweze kuyajya, hari kuyo mukobwa utazomutwara, kesho mwingine atamutoa, adamengine 50. Ejo ugacana mu barongozi ngo umukobwa naka ngo yampevye. Je cyenda kubaza yaguhevye, araho mwasezeranye kuzomutwara.
urumva rero ngo je yari yarabinyemereye namuguye telefone miliyoni 2 mu rusengero watanze ngahe bicha biboneka wa musore avuga ngo sina pesa urumva ngo narimaze kumugurira ngo yaranyese muzu bashaka kuri stati biraharawe ku mastati ngo maze kumugurira ikanzu 15 mu myaka 2 zangangahe 200 3 miliyoni muri yo myaka 2 umaze gutanga ngahe mu rusengero kwa Mungu ntureze igihumbi acha bazikure ahubwo nibayage Imana ibahina yandi menyo bayage yose Imana tuwabale cyane kandi hari igihe ari wowe umuhamagara sheri sheri uno musi nushaka gusohoka kutarabimbwira nari narindiriye ko mbwira nakajwi nyine kiyoroheje sada fikiria zile franga atazitame na sauti kubwa tureke guhendana ngo turakunda Imana uri gutegura kugura imodoka y'imiliyoni 30 40 50 105 ngijya nyubaka imaze umwaka nta miliyoni 5 uratangamo urakunda Imana wewe ariko Imana ishimwe uko nivyo utegura gukora vyose ni gikorwa cy'Imana ni ntoki z'Imana ni ukuboko kw'Imana kuzobigushikana ko haleluya Imana ishimwe cyane vuga ngo rega naho ngeze ni Yesu yabikoze vuga ngo Yesu niwe yabikoze Yohana ubutumwa bwiza 5:17 Yesu abwira bariko baramubaza kuvyaraje gukora ngo data arakora ngo nanje ndakora haleluya bere data Imana data iri ku kivi kuvitari kimwe kwa mbere gushikitari 31 z'ukwa 12 mvugira ngo amina niba bana bawe bamaze umwaka batagwaye ni gikorwa cy'Imana ku buzima bwabo kuva iyo tariki gushika iyo tariki imumpera amashimana kwiyumvira ngo warazindutse kwiyumvira ngo urazi ngo kunyonga imodoka neza gutwara imoto neza ngo wari umuhinga wo kubaka igikwa ngo kugira ntukoroke wari umuhinga wo gucapa amaplaya mazu wari umuhinga ni mkono wa Mungu juu ya maisha yako umetenda yote haleluya haleluya umuririmbyi ariko kuvuga ngo ivyo ufise byose ni vyawe jewe ni kostime Bwana Yesu asifiwe sana vyose ufise kandi nuvuga ngo ntacyo ufise umuntu azosa kwiyatura ngo ntacyo ufise umuntu azosa kubivuga ntacyo ufise ujya ku bitari kimwe ushikitari 30 nta musura n'ubuza ngo ntacyo ufise kweli ahubwo dushima Imana ko naho tutayiha ivyo twategezwa kuyiha ariko yo yiduha ivyo yategezwa kuduha haleluya naho ntayiha ivyo nategerezwa kuyiha yo nyirama ivyo yategezwa kuma nk'umuvyeyi nico gituma ubona umugabo wawe yatonze ku kazi umwaka wose urarangira hakuna accident mkono wa Mungu juu yake data arakora na Yesu arakora Imana ihabwa icyubahiro nico gituma wadandaje umwaka urahera nico gituma ibyo wateguye gukora byose wabikoze si wawe ukuboko kw'Imana kwabaye hejuru yawe kugira ngo ivyo byose Imana ibikurangurire ibitunganye abandi turarenganya Imana birababaje hari abantu benshi baseze muri namara amashure ngaheza kaminuza zo umukozi wawe Mana ubu nibakiboneka n'umushengero barahevye Imana turayirenganya turayisenga ngo ikore ngo itabare ngo yiyerekane mu bikorwa dukora mu migambi no mu projet Imana ukuboko kwayo kukabikora vyose Yesu amasengesho hanyuma
Imana yamara kubikora abantu vya bikorwa yakoze bikaba nivyo bihindutse, abantu bagaca batanga kuba pagani no kwanga Imana no kureka Imana. Ariko ndatura ngo uyu munsi nitwasenga ubwira Imana ngo Mana mu mutima ugukunda kuruta uko nahora ndagukunda. Haleluya. Ngomba kongerako nimba mu nyubako nari naremeye umuriyoni, ngomba kongerako kubera ndamenye ko ibikorwa arivyo bisabira urukundo. Nimba nahora nanga 1,000 gishikanwa, ndamenye ko nkwiye kongerako urukundo ndagukunda uno munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Maraki igice cya mbere umurongo wa 14. Amajambo y'Imana biraryoshe ko tuyamenya. Undi muntu yambwiye ngo mbega mu Kigobe kwereka mutigisha abantu gutanga ibigira 10. Ngo mwengo ni mubivuga cyadamubaza ni none wewe ibigira 10 ntavyo waruzi. Ngo ndabizi none ushaka tubikwigishe gute? Horo bitanga ngoya mbaka tuvuge ngo tugomba kwa mubitubwira. Oya kabisa. Mbega ho ikigira 10 mugiye tugezemo uno munsi kirakwiriye? Ahubwo uno munsi Bibiliya dutegeka gutanga vyinshi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Maraki ngomba avuge ku bantu mwasezeranye, hanyuma abarongozi yo tuhagaze ngaha cyatuvuga imvugo babayira amatwi ngo abantu bavomye kure. Mbega abantu harige mwanibaza ubwo baracikoreye imibindi cyangwa barayimenya? Abo bagiye kuvoma kure ukandika ngo jenzo utanga amafaranga kugeza uno munsi n'uwatanga amafaranga. No munsi urayazana kweli kandi mumvana ngaha. Bwana Yesu asifiwe. Amena. 1:14 avuga ngo uyu murongo umuntu ataratanga amafaranga yari yasezeranye agende awutwaye mu mutwe. Maraki 1:14. Maraki 1:14 niko twigisha abana ya Sunday School. Maraki 1:14 cha naho uzoburyamye ndazi kuza kuwibuka. Umviriza. Ariko umuntu w'ingunge aravumwe afise imfizi mu mukuku wiwe yasezeranye kunshikanira maze agashikanira umwami Imana iyifise agasembwa. Kuko ndi umwami ahambaye niko uhoraho nyiriga bavuze, kandi izina ryanje liteye ubwoba mu banyamahanga. Twavyumvise. Aravumwe uwasezeranye imfizi. Urazi imfizi nuruka runini. Nico gituma muzosanga abantu baca umugani ngo hari umugabo yagiye gutiza imfizi. Nuvuga ngo ni inka bashobora kuja gutira kugira ngo ije gukora ibikorwa byo kwimya iyindi kugira ngo igira amezi ze uvyara. Imfizi ngo aravumwe rero uwasezeranye imfizi iri mu mukuku wiwe, hanyuma iyo mfizi akayigumana agacaguma atanga duto kandi iri mu vyiwe. Bene data, ivyo wemeye ntiwabibuze kuko biri mu vyawe. Ndemera neza ko biri mu vyawe, biri muri zirya muzu zawe, biri muri rya nzu yawe, biri muri bijya bidandazwa vyawe. Ivyo wemeye utaratanga, reka ndakubwiye, umwaka urarangiye wemeye kuzotanga amafaranga, wemeye 100,000 na karorero, umaze kugurira umugore wawe impuzu zirenga 1,000,000. Ivyo 100,000 biri muri zirya mpuzu waguriye umugore wawe. Ngo aravumwe umuntu wese yafashe imfizi yasezeranye akayigumiza mu vyiwe, hanyuma akazatanga
utuntu twavunaguritse, utuntu twamenetse amaso. Imana irazi ubutunzi bwawe, Imana irazi ubutunzi bwanje. Wowe warasezeranye ibihumbi 10 n'urabitanga, ariko telefone utunze umwaka wose wo kubaza amayinite umaze gushiramo arenga ibihumbi 100. Wemeye 10 ntayo uratanga. Ayo mahera wemeye sigwawe ari muri ya telefone yawe. Sasa leo ni siku ya kuiuza na kuleta franga za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sukuza gusa tubona ubwinshi bwanyu, oya. Amafaranga y'Imana ari muri ya projet ya office. Ijya projet ukora, amafaranga y'Imana ari hajya nyene. Leta zitumikiye Mungu. Mbwira uyo muntu mwicaye ati wavyumvise? Amafaranga yo gukorera Imana, amafaranga yo gukorera Imana, amafaranga yo gukorera Imana ari muri ajya ufise, ari muri zijya muzu ufise, ari muri ajya miduga ugenderamwo, ari muri ajya maparasera ufise. Nubo ufata abapangayi bakari ukwezi kumwe ugachuzanira Imana, unaleta vya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapana majambo gusa tunaleta izo freshere ni sawa kandi muberewe n'ivyiza, ariko biga mufise ngo ndasezeranye ngo zotanga egome, warasezeranye isawa, uyafise ni sawa. Dushaka miliyoni 72, dushaka mahera, kandi igikorwa cya mbere giheze hajya tuzobana yaturondera nandi mamiliyoni ari hajya nyene muri chambre yayo, zile franga zote leta. Bwana Yesu asifiwe sana. Lieve ariko rasenga yasenze ngo tuba dutange bike muri byinshi waduhaye. Hari umuntu urumva senga ngo ngomba ntange bike muri byinshi naronde. Je nawe ndumva ivyo dusenga, ivyo dutanga bike uzawumva ngo muri byinshi wagize gute? Hamu ndabeshi. Hamu arabizi. Yavuye mu Kayanza atafreshere nk'ijya afise. Ubu kumbuga ngurukana bumenyi hamu n'igitangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi mu bantu bigiza amahera nanjye ndakwinjiriza ndagukurikirana n'ukuri. Nimuze murakurikirana imbuga za hamu. Yesu ashimwe cyane. Murakoze cyane. Tugomba gusenga Imana. Urukundo ruserurwa n'ibikorwa. Yesu yaraserutse, urukundo rw'Imana ruraboneka. Imana ishimwe cyane. Tumwizeye dushika abana b'Imana. Wowe uri ngaha utarizera umwami Yesu, sinova ngana kugiye ko uri umuhombe kandi uraririye kuja mu kiyaga cya kumuriro nimba utemera kwakira ingabire Imana yaduhaye ku buntu, ariko gakiza kabonerwa mu gikorwa Kristo Yesu yakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Amafaranga yawe, ubutunzi bwawe, iyo byose navuze ntacyo bimaze utarizera Yesu. Igifite kimaze nuko warakiriye Yesu mwami n'umukiza, hanyuma tuko turajana mu ijuru. Kuko ivyo bikorwa byose tuko turakora bizoduherekeza mu bwami bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ndarangije. Abantu mwasubiye inyuma, musubizwe inyuma n'ivy'Imana yabahaye. Imigisha Imana yabahezagiye. Uyu munsi barondera ntibabone. Abandi mumaze kugira mu bagore 4, 5, 6 kwa ufaranga Imana yabahaye. Oya, reka garuka. Yesu aragukeneye, Yesu arakugomba. Tugomba gusenga. Umukozi w'Imana agomba gusenga, aza gusenga avuga ngo Mana mu mutima ugukunda kuruta uko nawe ndagukunda. Yesu ahabwe icyubahiro. Haguruka hanyuma ukore ku mutima wawe uti mutima wanje ngomba gukunda Imana no guserura ko ndayikunda kuruta uko nawe ndayikunda. Hari ikintu kinangaza, dufite amaprograma meza twabateguriye ku munsi wa gatanu isa 11:30 biratangaje. N'abantu bangana gutya baza amakoraniro 2 ku gatanu rimwe ryuzuye. Muba murihe wavuga gukunda Imana yahe imeze gute? Utangaza kuva saa 1 y'igitondo gushika saa 2 y'ijoro, ariko ageza 11
ngo abana banje bava bararubusa ntibararubusa ariko uze mu kwacimana ku gatanu. Ega tuve hasi dusenge. Fata umwanya wo kwisengera. Reka kuraba uwundi. Fata umwanya wowe nyene wisengere. Ubwira ati narakugunze, narakurenganije, ndakunda umugore gusumba uko ndagukunda, ndakunda umufiyaza gusumba uko ndagukunda, ndakunda proje zanje gusumba uko ndagukunda, ndiko ndategura amamiliyoni yo gukora umugambi ariko ishengero two twubaka nta miliyoni 10 ndatanga. Mana mu mutima ugukunze gusumba uko ndagukunda. Nisengesho ryanje nanje, nisengesho ryanje nanje. Navuze ngo duhaguruke, umuntu yasanye amaguru ntahaguruke. Hasi muza kugwarira abagore turabasengera kandi muze mwumva tuvuze ngo guhaguruka n'uhaguruka. Kandi kwikunda wa mwana wayo. Tangura gusenga wowe nyene, urazi ibyo udandaza, urazi imirimo yawe, akazi ukora urakazi, ibyo ukora urabizi. Mbega urakunda Imana by'ukuri cyangwa uribesha? Mugararishe mazina Yesu wabambirwe mubo yakire shijamaraso ziyukora. Haleluya. Umukozi w'Imana utamashaka yashiki hano aduze isengesho. Abwira Imana ngo idutabare, abwira Imana ngo iduhumure amaso, abwira Imana ngo iduhe umutima wo kwikunda atari kwibesha. Mubo yakirishije, mubo yakire Acagirwa ngo gusengera abagwayi. ziyukora